harabanyita ikitazi ariko nagiyo niravye araho nsanga ndi kitazi nyene. Nasanze burya hatari imana imwe gusa mu bantu ahubwo hari imana nyinshi, kandi izo mana buri imana yose ifise amategeko yahaye abayoboke bayo. Imana yose ku isi ifise societe yayo runaka iyiyoboka, izo societe zikitwa madini, kandi ayo madini yose akagira aba agent. Buri kiremwa muntu cyose kikagira societe y'imana runaka kibarizwamo. Natanguye kwibaza nti mbega imana yanje ni iyihe, idini ryanje ni irihe? Mbega mfe imana nkurikiye muri zo? Nticanke senge nubahiriza amategeko y'izo mana zose zahaye abayoboke bayo? Iyo twambaye impuzu tuba twese dutandukanye kuko dushobora kwambara izidasa, ariko iyo twambaye amenya canke turi gusa twese tuba dusa. Nta muntu n'umwe nzi yavukanye ikimenyetso c'idini canke societe kanaka agomba kuzobamwo. Nabonye ivy'aya madini bincanze, nyobigwa imana yanje iyo ariyo. Mpitamo kuja mu madini yose ntikumbure iyanje umunsi umwe nzoyihumukako, nzoyisenga kandi nzoteba inyumve. Ariko kubwibi abantu bangize igicibwa batangura kunyita umusazi. Gusa nakomeje kwinginga imana impumure inyereke inzira nziza yayo, inyereke na societe y'ukuri, idini ryonyigisha ibirukuri. Nigishijwe vyinshi bitandukanye, nigishirijwe mu bitabo vyinshi vyitirirwa imana bikitwa ibitabo vyeranda, ariko ku vy'ukuri nasanze vyopozanya. Baranyigishije Bibiliya, banyigisha Korowani, banyigisha igitabo ca Buddha, banyigisha igitabo ca Krishna, banyigisha ca Horus, Zeus n'ibindi. Natanguye kwibaza nti none ko ibi bitabo vyose bivuga imana kandi bikopozanya, nikihe gitabo canditswe mu bugombe bw'imana? Kubera iki imana yabiritse? Aba ba agent bizo mana batwigisha ibitandukanye, ariko kandi ku vy'ukuri baraducanga. Hamwe batubwira ngo imana ishaka ko tuyishikanira amashikanwa, ivyo tukabikora, ariko bagaca bafata ivyo twashikanye bakigurira imiduga n'amazu meza, natwe abayoboke tukarushiriza gukena. Hamwe dusanga imana ireka abantu bakinjirana ibirato iyo baje kuyishengera no kuyisaba bakayisenga, handi tugasanga ibirato ivyankurunuka, abaje kuyisenga bakabisiga hanze mu kwinjira. Hamwe dusanga ibishusho babisenga, ahandi tugasanga ibishusho babikoresha mu gushariza. Hamwe dusanga inka bayisenga, handi tukayisanga barayibaga bakayirya. Hamwe batubwira ngo kugira imana itwumve nitureke kurya twisonzeshe, abandi bati imana nikorera kuri za emotion z'abantu, iradukunda niyo atacu twokwirirwa turasaba, iradukorera vyose. Bamwe bakadusaba ngo nidusengere mu ngoro, abandi mu misigiti, abandi mu masinagogi, hari n'abatubwira ngo dusengere ku misozi. Peka imana yanje nkwiye kuyisengerahe? Ngo nidusenge dufatanije ibiganza mu guca bugufi, abandi batoya ni mufukame, abandi ngo nitwubame dushire n'umutwe hasi canke agahanga, abandi ngo ya no kuzinga amaguru. Nayobewe inyifata ibereye mu gusenga. Nasenze imyaka myinshi cyane nsaba imana ntiyanyumva. Birashoboka ko ndiko nsenga imana itari yanje. Nzosengere muri Iyihe dini imana yanje nyumve? Nkora iki ngo mbone ikimenyetso c'ukuri? Ukuri ndakubwigwe nande? Ndakubaze nde? Shobora kuba ndiko ndayikurikira buhumyi, kuko ndiko numvira inama z'aba agent bayo. Aba agent bayo nibo bajijwe kutwigisha no kutubwira imana ku isi, ariko kuki batubwira ibitandukanye? Aba bamanaje batwigisha bavuga ibintu bitandukanye, bakatubwira bati nimuze tuyisenge ku munsi w'Imana, umunsi w'Imana ni wa mbere. Abandi bakatubwira ngo ni wa gatanu, abandi bakatubwira ngo ni wa gatandatu, hari n'abandi batubwira ko ari uw'indwi.
batubwira ngo dukoreshe ishapure ya gikirisu mu gusenga, abandi ngo ntidukoreshe iya Buda, abandi iya Kiyisilamu, abandi ngo ntihagire na kimwe dukoresha ahubwo mu gusenga Imana duce bugufi duhumirize. Natanguye kwibaza Mbega iciza ni ikihe, kibi ni ikihe? Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni ukuronderera he nkagukura he?